Hello bakunzi namwe mwese ba YouTube channel yacu turunge kandi kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe amahoro y'Imana abashikeho ubuntu bw'Imana bubabeko mu vy'iwanyu vyose. Ego nkuko mwama mubizi rero yuko igihe cose tuje hano tuba tuzanye n'intahe nkuko mubona yuko igihe cose tuje haba hari intahe tubazaniye. Nuko rero n'uyu musi kandi turafise intahe ya mwene data yashimye kudusangiza iyo ntahe rero reka ndababwire ko izo iba ari ntahe igice ca mbere c'intahe muzo gukurikirana haba ubutaha muzokurikirana igice ca kabiri c'iyo ntahe. Rero imbere ko dutangura reka turuhuke gato turaje hama tubandanye. Ego nkuko nayemeje kubibabwira yuko uyu munsi dufise indi ntahe nziza, ariko imbere yo kudutangura reka ndabibutse abanywanyi bacu n'abandi bose bashimye kudukurikirana batari bwagire subscribe canke s'abone muheze mufyonde ako gakengeri kari iruhande ya subscribe canke s'abone kugira ngo igihe cose dushize kw'intahe zacu muze mwame muzironka muri abambere. Nkuko rero nayemeje kubabwira ko uyu munsi dufise intahe, reka kandi duhe umwanya uwashimye kudusangiza intahe y'uyu munsi adusangiza intahe yiwe. Kazi Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Marie Therese Bucumi, ndi umudamu, ndubatse, naribarutse, ndi umumama Imana yagiriye neza ikampa agakiza mu buryo budasanzwe. None nje gushingira intahe umwami wanje Yesu umutananirwa, atahantu kure atokura umuntu kandi atahariho kure atoshikana umuntu. Rero abaza kumviriza ino ntahe yanje mwese ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Jewe narabayeho ubuzima budasanzwe, ndagomba rero kubashingira intahe ku buzima nabayemwo ntarakizwa gushika ku gihe nakirijwe, hanyuma nce mbandanya ndababwire n'ubundi buzima mu byo Yesu yankoreye. Kaze rero umwami Yesu aduhana umugisha. Jewe mu buzima bwanje navukiye mu muryango udakijijwe w'abakatolika, hanyuma nkurira muri ubwo buzima mbaho ntazi umwami Yesu. Hama uko nakuze kwabaye uko, kandi mu muryango iwacu barakora nk'ivyindi miryango yose itazi umwami Yesu ikora vyo guterekera. Buri mwaka twaba dufise imisi yo kuja mu kazi ko mu rugo bakatugaburirirayo n'ibindi. Ndakura muri ivyo, umwami Yesu ampa kwiga amashure ndiga, mba mu buzima bw'abanyeshure, ndaba muri internat. Icyo ngomba kuvuga kuri ubu buzima bwo mu bwana bwanje nuko twabaye mu buzima bwo kuterekera. Ubwo buzima ndagomba kuvuga ko kuko mu Burundi abantu benshi usanga barabibayemwo mu miryango yabo, bagasanga abavyeyi babo barabikora nabo bakaba ngombwa ko babibamwo. Hanyuma narakuze ndiga ndarangiza amashure. Mu mwaka wa nyuma w'amashure yanje, mu mwaka wa 13, niho hari mu gihugu hari ikibazo c'uko atabigisha bakwiye bahari bo kwigisha mu mashure yisumbuye. Hanyuma hatangura kuza abigisha baje gufasha abahasanzwe, abo babigisha babita ngo n'abavacataire.
hama niho rero muri abo bigisha b'abavakatere havuyemo umwigisha umwe yaje kutwigisha icigwa twari twabuze umwigisha mu wa 13 twimirije gukora ikibazo ca leta. Hanyuma uwo mwigisha ntivyari bimworoheye kutwigisha ko icigwa wamenga ntacumva neza, hama muri uko kutacumva neza jewe kubera Imana yari yarampezagije kuba nzi ubwenge, iyo nsomye mu makaye y'abandi bantu bize ico cigwa nashobora gutahura, yampa ikibazo akumva ndagitora, yazana umwimenyerezo mu ishure agasanga ndashobora kumva kandi awusigurira abandi bana. Ahera ngaho atangura kunyegereza, ariko kunyegereza kwiwe kwari uko kugira tube mu buzima bw'ubusambanyi. Ndi umwana atavyo narinzi ivyo bintu, ariko arabikomezamwo, arabifashanyamo n'abarezi. Hama ndaharagiraho ndavyanka, ndavuga nti ivyo bintu jewe sivyo vyanzanye kw'ishure. Kandi mu muryango iwacu nari umwana w'imfura, nari numva ntegerezwa kwiga nkabandanya amashure, nkaja kuri kaminuza nkiga kugira ngo mbandanye amashure mbere akarorero abo twavukanye. Ariko nagomba ndakubwire ngo muri ubwo buzima narimwo uwo mwigisha yarahavuye, sinzi uko yabigenjeje. Uko yabigenjeje nagiye kubimenya hanyuma, nisanze dusigaye tugendana, nisanze dusigaye turyamana dusambana, nisanga twaramaze kuba mu buzima bw'abafiyanse. Kandi ndi umunyeshure nawe ari umwigisha wanje, kandi yari umwigisha akuze cyane, mbega nomwita ngo umutama, kuko yari umuntu asumbya imyaka irenga 5 papa wanje yambyaye. Hama nisanga muri ubwo buzima, kandi yari umuntu w'umunyamahanga w'umukongomani. Hama nisanga twarakundanye ntazi kugene vyagenze, twaragendanye. Nuko nahavuye rero nkora teste yo mu wa 13, ariko sinayitora kubera ko numva ari namaze kwinjira mu bindi bintu. Hama sanga rero mbaye mu buzima bwo gutegerezwa kuja kubana nawe. Nuko arantwara mu bintu bidasobanutse, ndagenda kubana nawe, mva mu muryango ataco wari ubuze, umuvyeyi yifise afise imodoka. Muri ico gihe mu myaka ya 98 muradise abavyeyi benshi bari bafise imiduga, kubera ko papa wanje yari umutware. Nisanga mu buzima bwo kuri zero, aho tutari dufise n'imatera turyamako, atakintu na kimwe twari dufise. Nisanga muri ubwo buzima. Icatumye ubwo buzima nabwibagira nuko uwo mugabo jewe yari yaranyemeje neza ko atigeze atunga umugore, ko gusa yasaziye mu buzima bw'ubuseribateri kubw'ubukene, ariko ntigera ambwira ko afise umugore. Ndabonana n'umuvyeyi wiwe, mbese turanabana na mama wiwe ariwe mabukwe, ntibigera bambwira ko yigeze kugira umugore. Ariko nyuma naravyaye umwana wa mbere, ndavyara uwa kabiri, tuvyaranye n'uwo mugabo. Niho naja kumenya ko uwo mugabo yari afise uwundi mugore, afise abana benshi cyane, ari mu Gatumba, afise abandi bana benshi. Birancanga, birangora, kandi muri ubwo buzima sinigeze ngubwa neza. Yarankubita, yaramfata nabi, ariko Imana ikabandanya ibana nanje, kuko yarampezagira. N'impamvu nyinshi yatuma ankubita, ko aba ari kuvuga ngo ndamuha ayo mahera nkorera ayatware mu kaboregwe canke ayatware mu busambanyi. Mba muri ubwo buzima budasanzwe, ariko Imana ibana nanje. Impubuzi mu ma ONG atandukanye ndi muto, ingirira neza. Muri ubwo buzima bubi bwo mu rugo, Imana ibana nanje, iranyiyereka. Nkora ubuzi bwinshi bwo mu ma ONG, ubuzi bw'icubahiro, nkaronka amahera menshi, kandi nkayahembwa ndayashira ku ikonte yiwe. Mu nyuma rero atangura gutwara ayo mahera yo ku makonte. Mu nyuma atangura kunkubita, atangura kungirira nabi mu buryo budasanzwe, akambwira ko azonyica, aho maze kumenyera ko afise abandi bana, afise uwundi mugore. Kuko abo bana barahavuye baraza kundondera ngo bangirire nabi, baraza baransanga aho tuba, barambwira ko bazonyica, ko baje kugira banyice, kuko nabatwaye umuvyeyi nanje ntavyo narinzi.
ni ukuvuga ngo mba mu buzima budasanzwe, kandi urumva uwo muntu yari umunyamahanga, yari umukongomani, mba mu buzima budasanzwe buteye ubwoba. Mu nyuma yaho rero niho havuye ingorane zidasanzwe zitwa kwahukana mu buzima bwanje, kubera yuko nakubitwa, kubera yuko numva nicira urubanza ko natwaye umugabo w'abandi, kubera yuko yari afise uwundi mugore, yari afise n'abo bana, kubera yuko ntarimbayeho neza. Urumva narimbayeho mu buzima bwo gukubitwa, bwo kwibwa, kuko ayo mahera nashira kuri konti yiwe yarayakura kuko agomvye, atakintu aje kuyakoresha mu rugo. Mba mu buzima bubi cyane. Hama rero nisanga nahukana mu buryo buciye imbere y'amategeko, nahukana tuburanye, nahukana ari ibintu bigoye. Umugabo arankubita, nja mu bitaro nataye ubwenge, ngarutse nsanga yashoye ibintu byose byo mu nzu gushika agurisha n'umuryango wo ku rugi rw'inzu twari twarubatse. Hama mvuye mu bitaro mburaho nja, nsanga umugabo sinzi yari, abana twari dufise bari bato cyane, arabakubita arabirukana, baragenda muhira iwacu ahantu ku birometero 10 n'amaguru. Biba mu bintu bitoroshe. Hama mvuye mu ivyo bitaro rero, kubera yuko yari yagize ubwoba ati nishe umwana w'abandi w'umurundikazi ndi mu Burundi, sanga yaragushije ibintu vyose, nta n'imbabura, nta n'ikiyiko, nta n'agasonga bugari, mbese n'umuryango wo ku nzu yarawugurishije, aca arahunga agenda muri Kongo. Ubwo rero mvuye mu bitaro sinarifise aho nshikira muri iyo nzu, mba oblige gushikira mu wundi muhana, nca mba oblige no kwandika ikete ryo gusaba divorce. Nuko rero ntivyoroha, ariko mu nyuma abo twafatanye ivyo bintu yari yaragurishije nk'amatebe, ibitanda, nibo bahavuye bafatwa n'igipolisi kugira basubize ivyo bintu twari twibwe. Hama kubera yuko babibatse rero muri polisi, nibo bahavuye bamurondera, baramuzana kugira ngo ashobore kuza kubariha, kuko ivyo bari bamuguriye bari bavyatswe. Natwe rero nanje nca mboneraho kumuronka kugira ngo tuburane, nshobore kuronka divorce. Rero nararonse divorce, kandi nagomba ndabwira gushikaho ntari bwamenye Imana, ntari bwakizwe, nari mu buzima budasanzwe nyene bw'abanyabyaha. Hama turahukana, ariko hagati aho muribuka ko nari navuze ko ntari namenye ku ishure, ariko nja muri université privée ndiga muri université de Ngozi. Ico gihe barakira abantu bafise amanota meza ariko batatoye ikibazo ca leta, co ndaja muri université. Muravyumva ko naciye niga université, mfise n'abana 2 ndabigana, Imana ibana nanje, ndaheza amashure muri 2010 ndaronka diplome ya licence. Imana ibana nanje, irashobotsa kubarera niga. Nuko Imana ikomeza kubana nanje, ingirira neza muri ubwo buzima bwo kutagira umugabo, irandinda. Ariko mu kutagira umugabo murumva ko uri umuntu yabaye umugore wo mu nzu, hanyuma ukava ku mugabo, ukaba uri mu buzima bwo kwibana wenyene, ata Yesu ufise, atakikugera ufise muri wewe. Muca mwumva ko nabaye mu ibyaha vy'ubusambanyi, ibyaha nyene n'ibindi byinshi nabibayemwo, kuko ata Yesu nari mfise. Nuko mara ubwo buzima bwose kuva ico gihe, kuva muri 2007 ndibaza 2010 ndonka diplome, ndonka akazi keza muri ibi vy'amatora, ndabandanya nagiye ndonka ubuzi bwiza cyane, ubuzi butuma ndonka amafaranga, ubuzi bwatuma ntashobora kubura icyo mfungura, ariko ubuzima nyene burimwo n'ivyaha, kubera ko atacangera muri jewe. Nuko ndabandanya ndabangaho, mba muri ubwo buzima budasanzwe. Abana banje bakabandanya bariho, nanje nduko, ariko nyine atanumwe tubana. Imana ikampezagira, nkagira ubutunzi, gushikaho nubaka inzu, gushikaho ngura imiduga, ariko ntafise umugabo, kandi urumva ndi muri ivyo vyaha nyene. Nuko rero haragera igihe intambara ziba nyinshi mu buzima, haragera igihe rero ivy'abarozi bijamwo. Niho rero hagera ku gihe cyo gukizwa kwanje,
niho ngomba gushika. Nabaye mu byaha bitandukanye, urumva kubera yuko imwe nababwira cyuko mu miryango yacu iby'abapfumu n'ibyo kuraguza byariho, nanje naraja mu bapfumu. Muri ico kiringo icantwara ku bapfumu cyane byari byo kwikingira iyo handutse inzankano nkaja mu bapfumu, byari byo kurondera umugabo twobana, uwo dukundanye nkumva noja kurondera imiti kugira ngo agume abe umugabo wanje, ntibikunde mba mu buzima budasanzwe, ndakundana n'abantu baza bambwira ko atabagore bafise ariko mu nyuma nkasanga barabafise. ni ukuvuga mba mu buzima bwo kuba mu buzima bw'ubusambanyi n'abagabo b'abandi. nuko rero muri icyo gihe niho rero Imana yandondera kugira ngo nkizwe. Nisanze rimwe na rimwe ngiye nko mu rushengero rw'abakijirijwe, sinatahura cyane ibyo gusenga kwabo, ariko murazi hari igihe haba nk'urubanza umuntu akaja bavuga ijambo rikankora ko cyane, nkagenda nkafukama ngo ndihanye nkakira Yesu, ariko nkaca nsubira muri bya bindi, ntihagire icyo binkorako, nkasubira muri bwa buzima. Hagati aho nibagiye kubabwira yuko muri ubwo buzima nari ndimwo, kubera yuko nari meze nk'ukiri muto, kuko urumva navyaye kabiri nkiva mu ishure, nca ndasubira mu buzima bwo kutavyara biciye kuri planning familiale, biciye no muri uko kuntu naciye nahukana. Ivyo bindi nabayemwo naca nkoresha planning kugira sintwarinda. Ubwo rero urumva nabaye mu cyaha kindi cya planning, kandi nabaye mu cyaha cyo kwihindura umubiri, ndigira inzobe nyinshi cyane, kuko urumva uburyo nari ndabufise, ndisiga ndamera nk'abazungu, ndiyondesha. Uwari umumama yavyaye, biboneka nyene murazi umumama yavyaye abafise ukuntu ameze, ndiyondesha ndagira ibiro bikeyi kugira ngo mbashe kwambara bimwe bigezweho, twadukabutura, y'amapantaro, twatumini sa n'abazungu, ndahindura imishatsi, ndisiga bimwe biteye ubwoba, ndagera ahantu nanje gushika ukuntu atahura ubwene nari narahageze, ariko kubw'ubushobozi bw'umwijima murumva nyene ko atacangera. Nagomba ntera intambwe. Ubwo notera intambwe ndababwira ati nta cyaha mbega na kimwe, nta cyaha inzi kibaho ntabayemwo, naraburegwa. Urumva ko naja mu miti, narisiga, naraja mu bapfumu, narasambana, nyene ntacyo noronka ndababwira ntakoze. Ariko muri ivyo Imana ibana nanje, ingirira neza indindiramo sinapfa, ingirira neza indindiramo sinicwa na accident, kuko nsanzwe ntwara n'imodoka, naratwara imodoka, nakoze ingendo nyinshi n'izo mu bihugu byo hanze nyinshi, kubera ayo ma ONG nakoramwo. Nagiye mu bihugu bitandukanye, Imana indindiramo, kandi ndi umunyabyaha sinapfa, kandi ntihagira ikintu kinini novuga ngo cyarambaye ko kibabaje. Nta ngwara, nta mugera wa sida, nta kintu cy'ikigwara nigeze ngwara kijanye n'ivyo vyaha nari ndimwo. Imana indindira muri ivyo vyaha. Ndagomba ndababwire ngo iyo Imana igufise ku mugambi wo kuzogira ikigukoresheje, irakurindika kuzitirira naho uri umunyabyaha. Imana yacu ni nyarukundo. Nuko rero narahavuye, haragira igihe cyane cyo gukizwa. Ni kenshi nagiye mu ngoro y'Imana y'abakijijwe, bavuga ijambo ry'Imana rikankorako, nkafukama ngo ndakijijwe, kubera ukuntu nasa n'abazungu, kubera ukuntu nitwara, kubera ukuntu natambuka, kubera ubwibone bwari bunyuzuye, kubera ubushirasoni, kubera mbega sinarugenda bivuga. Iyo nkijijwe n'abantu bakijijwe barantinya, bagaca bavuga ngo wewe ngo tuguhaye ngo abakozi b'Imana bakuru ngo kugira ngo abari bo bagukurikirana. Ariko ivyo byose ntacyo vyashikako. Nkasubira mu buzima bw'ivyaha, nkibera kwa kundi ukamenga nta cabaye. Niho rero hagera igihe umwami Yesu yangenderera, akantabara mu buryo bw'igitangaza, akangirira neza, akankura muri iyo shayo y'ivyaha mu buryo bukomeye cyane. Intahe yo gukizwa kwanje ndagomba ngo nce ndayibabwira mu kigabane kigira kabiri, ukugene Yesu yangendeye ndi muri ivyo vyaha. Ubwa mbere akampindurira ubuzima, akankura muri ubwo buzima bw'ubusambanyi, akankura muri ubwo buzima bwo kutagira umugabo, akampa umugabo mwiza. Hanyuma mu nyuma akangenderera, akampa agakiza abicishije mu kintu kimeze nk'urupfu, biteye ubwoba bikomeye
bikomeye arikangirira neza arampa agakiza mu buryo bw'igitangaza. Ndagomba ngo mu gice cya kabiri rero cy'iyi ntahe yanje kibabwira ukugene nahuye n'umwami Yesu, ukugene nabonye ibitangaza by'Imana, ukugene nabonye ubushobozi bw'Imana bunkura mu byaha, bunkura mu rupfu, bunkura mu mwijima, bukanjana mu muco. Muri icyo kigabane cya kabiri ndagomba nze ndababwire uko Yesu yantabaye. Umwami Yesu abagirire neza abumvise intahe yanje, ndababwira yuko wa muntu we uri mu byaha, wa muntu we uri kurakora ibitajyanye, wa muntu we uri mu kuraguza, wa muntu we uri mu busambanyi, wa mukobwa we utwara abagabo b'abandi, wa muntu we uri mu buzima bw'akaboregwe, uri mu buzima bwo konona umubiri wawe wihindura, wa muntu we wahinduye imishatsi yawe, wa muntu we uri mu bidasanzwe byo kwambara ubusa, byo gushyira ibihimba byawe by'umubiri hejuru, nagomba ndakubwire ngo ahuri ni mu mwiza, ni mu mwijima, hariho umuco ari wo Kristo Yesu ashobora kuhagukura akakugirira neza nk'uko yangiriye neza. Umwami adahinduka, umwami uko yari arejo ariko ari kandi ariko azokwama, umwami yankuye muri iryo shayo ry'ibyaha, muri uwo muzima giza wose akanzana mu muco. Uwo mwami w'abami niwe ndiko ndashingira intahe muri kino gihe mvuga ibyo yankoreye. Uwo niwe yampinduye angira ushobora gushingira intahe abandi, arakubahwa, icyubahiro kibiciwe ubu n'ibihe bidashira. Kandi wowe ukiri muri ubwo buzima haracyariho icyizere, kuko aracyategeye ibiganza abari mu buzima bw'umwijima kugira ngo nabo abakize. Umwami Yesu yamanutse yavuye mu ijuru kubwo abanyabyaha kugira ngo ntibazopfe rubi ariko baze babone ubugingo budashira. Niko ijambo ry'Imana ryo muri Yohana ryambariye. Ikigabane ni cya 3 umurongo ni uwa 16. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Reka nshingaruka nzi ndababwire mu kigabane kigira 2 ukugene Imana yangiriye neza ikampa agakiza, nkahura n'umwami Yesu akampindurira ubuzima. Kandi uwo yabumpinduriye n'ubu aracakora, kandi uwo yabumpinduriye arashaka guhindura ubwawe. Kaze mu kigabane kigira 2. Umwami Yesu abahezagire cyane. Amen, 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 amen. Imana ni nkuru, Imana irahambaye. Nuko rero abatanguranye natwe murumvise yuko ari nahe nziza, kandi nkaba nonge kandi twibutsa ko kino ari igice ca mbere ciyi nahe, hakaba ari igice ca kabiri mugiye gukurikirana vuba. Nimuze mutangwe rero, muze mwame, muzobe hafi y'amatelefone, amalaptop yanyu kugira ngo twese dusangirire igice ca kabiri hamwe inahe yacu. Reka dushimire Mahite Bucumi yashoboye kudusangiza inahe yiwe, inahe idufasha, inahe nziza. Reka nawe ndagushimire washimye kuduha akanya kawe kugira ngo mutwumvirize ivyo Yesu yagiriye mwene data umusavyikazi wayo. Nuko rero reka ndabike banure, namwe ndabifuriza kugira umugisha. Ariko naragenda naganda kwibutsa wowe utari bwagire subscribe canke sabone, ugire subscribe canke sabone, hama iruhande yaho hari agakengeri ugafyonde kugira ngo uze wamuronka inahe zacu. Hama ikindi nuko nawe ushobora kuba wafashijwe, ushobora kudusangiza inahe yawe, ushobora kutwandikira kuri inahezayesu@gmail.com, tuzoheza tukwakure mudusangize inahe yanyu. Nuko rero ndabikebanuye, amahoro y'Imana abane namwe mu vyanyu no mu banyu, naho utaha. Bye bye.